Ni sawa none umeze neza. Tumeze neza ndashimye. Namwe muraho. Ego natwe turashimye. Nige gato izina ryawe ni gute? Bernice. Bernice. Tangura. Tanguye. Ego. Moro cyane. Yambo best fam. Umeze neza none Rocher. Ndakomeye meze neza cyane. Ego. None mbega Rocher ni tazerano cyane n'izina ririko no kuri karangamuntu. Ni izina ririko kuri karangamuntu ayo nagendanye ari kubereka ni izina ririko kuri karangamuntu. Nawe wagenda baragufa. Nitwa Mahoro Meza Rocher. Phil Rocher. Rocher. Yego. Ibifatanye hariho Mahoro Meza, hariho Phil, hariho na Rocher. Phil. Yego. Phil how? Phil Philippe. Ni oya ni F I L L. Ni Phil. Okay, right. Sinamenye ico gisigura malheureusement. Abavyeyi bari branché ntaco. Bon, umupatiri yaringise. Oh. Abavyeyi bari banyise irindi. Maybe bafise signification. Yego. Rocher baheruka kwicara ugasanga ugari muri emission iheruka. Ntabwo vraiment. Okay. Kuko narabonye yuko wavuze ko no muhira utakicarako. Agasonga bugari. Yego. Afite agasonga bugari nta kantu kari mu gikoni kampanisi n'ijuru nkaba ntazi guteka. None ukicara ko ubwira ndakarondeye kwiki. Okay. None Rocher. Oui. Turazi abakomedia, uri umukomedia? Yego. Turazi abakomedia benshi ngaha mu Burundi. Hariho abakuze, turazi ba Kigengi, ba Raoul, ba Mutima, ba Gasore n'abandi benshi. Muramaze kwiyumvira gukorana nabo nyene evenement nyene y'agakura y'abakomedia gusa kandi bose mwese tuzi na ba Audrey n'abandi. Muramaze kuvyiyumvira? Jewe ndavyiyumvira. Twese tukavyiyumvira mukajamwe mukagira kwa uwo mugambi. Bon, nibaza yuko ntituravyiyumvira mugabo kandi bizoba. Turavyiyumvira byose biva mu ciyumviro. Iyo mwicaye mwese mukumvikana murashobora kubikora. Impamvu bitabani yuko tutarashobora kwicara hamwe. Mwese urumva aracakora ibintu byiwiwe, Kinga afite ibyo akora, Mutima afite show yiwe, Haura afite show yiwe, James show yanje n'abandi bafite amashow yabo bagomba gukora. Mu Rwanda byarashoboye gukunda aho tubana barashobora kwicara bakimvira ikintu hamwe bagakora ikintu bose bari hamwe bakamenyana. Mugabo ngaha ntibirakunda mugabo nibaza yuko niyo dutera tuja. Niyo dutera tuja kandi bizokunda bizogenda neza aho dukora festival de l'humour. Twese tuja kuri scène tugakina. Turakeneye Kigengi Summer Comedy ivanze na Raoul Comedy Garage na Seka Rocher Comedy. Turakeneye bivanze na Mutima. Na Mutima show. Yes. Na Raoul. Yeah. Na Jesus. Okay, none Rocher uretse comedy ni he talent yindi ufise kandi mugihe wo developer ishobora kukubeshaho ufungura. Sorry. Gufungura. Ndafungura. Ko byo kubeshaho. Genre ukaganya de l'argent. Mugihe utanguza competition yo gufungura. Muri Jeux Olympiques. Je vraiment nogenda. Guverinoma. Je noza vraiment ntaza no kuri yagira. Bon, izindi talent mfise nibaza yuko hanini iyo abantu banziko ni comedy kubera niyo nje imbere y'abantu nivyo babona. Izindi talent mfise ni yuko nje ndafotora, ndashotora, ndaririmba. Byaranse mwanya umwe. Nta kibazo, chance wa minsi ndaza kwiririmba. Byaranse ndaririmba. Ndagira ndafise don yo gukeye ibintu. Ndafise don yo gukeye ibintu bimwe bimwe Imana ishimwe bigakunda. Ibindi navyo n'ibindi nyene ngerageza ndakubagana. Ndapfa gukubagana. Mugabo kubagana utekereje ko ufise ijwi riri pose ukuntu. Bon, uranyumva ndi muri douche. Aha niko turi imbere ya kamera. Hello, best of 257. Yes, urumva donc nizo tana hanini mfise. Mugabo iyo mfise nkora kandi maintenant novuga yuko yewe aussi je suis footballeur. Ndakina football, un sportif. Mugabo ibyo nkora maintenant shiramo ubuserieux parce que washobora kufise tana nyinshi mugabo akabamo taroshiramo ubuserieux. Nguvu nyinshi ukaronkamo amafaranga. Nibi vya comedy nkora. None subire ndakubaze ikibazo wakwaje abo. Ugaframbu karaboneka gakwiye. Agaframbu karaboneka. Yego, parce que urabona ni événement. Yo ndiko ndorganiza événement. Ipeya atsoriha kandi urabona ko nadugije. None saturagaruka kwigituma wadugije. None uretse izi événement zo muci. Hari indi moyen
mufise yo kwinjiza amahera a partir y'iyo comedy? Nama affaire nkora en dehors ya comedy parce que en dehors ya comedy ndafise ibintu by'iwanje nikorera ndafise ibintu ndandaza ndafise ibintu bon ntibirakura cyane parce que ndacari ku ishuri sindaronka umwanya wo kuvyajamo cyane amahera nkora muri comedy j'investis dans d'autres choses parce que comedy maintenant mu Burundi ishobora kutakubeshaho mugabo ikakwinjiriza donc ikwinjirije tu prends l'argent tu investis kugira uko amafaranga tubo kuri ayandi ma affaire tukiri kuri ico nyene pardon tukiri kuri ico nyene ni igiki wohanura aba jeune cishe mu nga tutaravyibagira wohanura umu jeune afise talent ukuntu yoyikoresha amahera akuyemo akinvestisa mu bindi kugira aronke source de revenu nyinshi? D'abord nohanura aba jeune baba mu Burundi umu jeune ari Canada ntandaba umu jeune ari handije ntandaba aba jeune bari mu Burundi d'abord nuko babanza bakaraba ababatanguriye imbere yabo ese ubu birababeshejeho siko nimburirimba abagutanguriye imbere yawe peut-être bagusumba ese ingabirano yo kuririmba irababeshaho bikwiye ese barumva muri bo baronka ibibakwiriye mais non donc il faut voir rero wewe kuri umaze kubibona ukiri muto ucuraba rero ngene uzogenda uraduga parce que muri don uraronka amafaranga no musi uraronka amafaranga mu kwezi kuzokaronka amafaranga menshi donc ukiga stratégie ukiga abantu bagufasha ayo mafaranga ukuyemo même si abaye make ugatanguza ikintu gitoyi kigagenda kira générer de revenu bisigura yuko office talent ntuhamagagwa misi yose si misi yose uronka amafaranga donc umuntu arashobora gukontakta no musi akazosubira gukontakta après 2 mois donc urumva ayo mafaranga bagwaye no musi ntazokubesha izo 2 mois zose donc il faut essayer de voir ama activité ashobora gutuma ayo mafaranga yawe agwira se nibizonagufasha niyo umuntu akurondeye muhababuka ababukira amahera ushiramo imbere amafaranga parce que uba wikwiye ufise amahera yiwawe ufise ibintu kwinjiriza amafaranga donc uzogenda ugiye kurondera visibilité uzogenda ugiye kurondera experience donc ugasanga bya bintu byo kumukorera amahera yego ugashira ibikorwa ubumenyi ugashira imbere ibikorwa ubumenyi experience kumenya kwiga ushira imbere amahera parce que ufise ibintu kwinjiriza amahera uba wikwije okay cool. Okay, ndafise exemple nka jewe ndakunda kwandika kandi sinovuga ngo nandika genre ku ma sujet spécifique non biravana rero hari igihe uranditse ugitoro oya sindaronka inspiration kandi wandike ugitoro ati station Mogas igitoro carabuze station katikati kiraboneka 18h à 20h haba hari mirongo 3 baraharara inspiration nayironka nzovyandika hari je te dis franchement ngaha mu Burundi hari ibintu byinshi byo kwandikako kandi byo kwinteresa abantu payuko twiyumvira ibi by'abazungu tuba twese tugomba kwandika wandika kumva poème no nkunda kwandika no poème wana shimwe naziye nkunda kwandika ku buzima busanzwe ibi nyene tubayemo ushaka gutusha n'importe qui igitoro sukubura bisi noriga wakera cameraman sukubura bisi je nk'ubu nta bisi yakanyoshe nza kuronka cugenda wandike agiranye interview n'umu artiste comédien afise show chabura bisi ego dushashe wa vlog yito birafasha ifo kumenya kwandika ibintu biri mu Burundi kugira tube intéressé abantu byo tubayemo n'igitoro je deja no kigitoro numva mvuye kugitondera sawa jewe iyo hageze ivyo zo kwandika agemba mbura amahoro bikanko sinzira bikanko uri kintu na kimwe ko yakaba ari kintu ari ide iri kirandarange mu mutwe ntigeze kwandika nkaruhuka ariko ndayanditse birashika ugasanga blague irakuje amahoro ategeza kuyivuga surtout muri no minsi mfise show ama blague ni menshi mfise show urumva biba bitandukanye n'iyindi minsi parce que iyindi minsi ntubufise show parce que umunsi ubufise show buzika abantu bazoba baje kuraba wewe zofise uranagira n'ubwoba uragira ubwoba urabura amahoro urumva udasinziriye ubu yasiganywa na cafe siganywa cafe sinsinzira ibintu byo kurya amasasi turabireka donc umva umwanya wose niyo wicaye guma wiyinspira ama idée uraforsa urategereza guforsa umva utegereza kuja muri ville ugatembera ukaraba ibintu biriko biraba abantu bendeye ukaraba ingene bariko baradandaza muri bus za Musaga ukaraba ingene ibintu biriko biramera donc uriforsa kuraba ikintu urumva uzokinyira umuntu ça veut dire mu bintu tubayemo ngaha n'umuganda ndiko ndarondera utu blague ingene cameraman yicaye ubona best of 257 donc uragerageza
twese turiyumvira aho wicaye hari igihe iza mu mutwe ugatora telefone block note ukayandika ugafata n'uyundi mwanya wo kubidevelopa bikaba ari ibintu bitonze neza ushobora gusoma ugatanga abantu bakabishima yego none mbega mu mablage ikunda genre kuryohera abantu nijya uba wamprovije canke nijya uba wateguye hari igihe utegura ntibibaryohere hari igihe wamprovise ntibiryohe non kenshi usanga ariyo wamprovije peut-être kenshi ikintu kiryohera abantu ni yuko ubu soit ubu kinye ikintu babayemo 2 ugakina la réalité 3 ugafata ibintu abantu babayemo bibi ukabicurika ukabishira muri vyiza reka ndaguha akarorero urabona nk'ubu unye mu gisagara tubayemo turafise amapompe funèbre nta mapublicité ariyo hakurya twumva publicité ku radio turadandaza amasabuni y'ubwoko bwiza mwifuza isabuni ingo turabaye isabuni nziza pompe funèbre nta masanduku dufite ati wifuza isanduku nziza umuntu wapfuye harimo climatiseur turamuha amashuka turamusegura ashikayo ameze neza donc umva ugafata bya bintu abantu una pompe funèbre wifuza pompe funèbre umuntu yumva amarira yumva nta hantu tujayo twabuze donc ugafata kijya kintu umuntu yabuze ukagihindukiza ukajana n'ikindi kintu kitabaho kitayiyo umva cyakinye utarinze kumukomeretsa kamera umva twumvise umuntu ariko agira publicité ya pompe funèbre ugatwasaze donc ugafata kijya kintu ugagiha abantu donc abaha iyo imagination mu gihe ibyo bintu byo bihari birabatwenza cyane yeah c'est vrai tugaruke kuri affiche tumaze iminsi tubona affiche ya Seka Rocher comedy tukiri kuri iryo zina edition ziheruka siko zari zitwa ubunye twabonye harimwo Gudi Nzima Gudi Nzima niki en plus wambaye n'agapira kayo yego nambaye agapira ka Gudi Nzima cameraman egereza Gudi Nzima ni entreprise nshasha ikora amajus aryoshe mangue gingembre irabishe akora oya gingembre irabishe kuma nayo inyoye kandi barabizi pomme akora irabishe nuko pomme iraryoshe igakora none baracayikora kandi bishe gingembre baracayikora kandi nibaza ko boyihagarika niza pomme titabibagiye na gingembre bon yindi nzoyibandikira kuri best of nzobandikira ndababwira ingene yitwa bon ikora amajus y'ubwoko bwinshi ni entreprise umva shasha ikivuka ifise ayo majus mu magasin tandukanye mu alimentation tandukanye barazidandaza abantu bazifuza barashobora kuzisangaho hariyo agence mu Ngagara Kinindo Gasekebuye ni naho agence yabiri Gasekebuye niyo bakorera Gasekebuye niyo bakorera hariyo na mu Kanyosha mu alimentation mwamwe bishoboye wari gupreciser ayo alimentation ayariyo ayo alimentation nayo nzi nacho azoca biprecisa nzobandikira evenement azabitubwira byose kandi muri evenement nzobivuga okay Gudi Nzima none niyo muzokorana mufise partenariat muri yo Gudi Nzima dufise partenariat na Gudi Nzima nibaza ko kuri affiche barabibonye mais Gudi Nzima qui a organisé l'événement dufise partenariat c'est eux qui ont sponsorisé l'événement bazoba bari hajya urumva ça veut dire que Seka Rocher izoba ari à l'image ya Gudi ça veut dire que toute chose de tuzokora cha publicité kizoba kiri à l'image ya Gudi urabona yuko nanje nambaye agapira ka Gudi maintenant niho nkora barampaye ikiraka mugabo malheureusement by the way nibaza ngo Gudi ni wawe ko batubwiye ko ufite utundi du projet ukoranagira jewe udu projet nkora ni nkoko bata umva hamwe no babwira ibya Gudi Nzima n'abandi ko ndabesha frère agence yiwanje nimukinanyira muhira nyene Gasekebuye umva donc urumva ni benyene nambaye agapira urumva donc chaque chose kizoba kiri à l'image ya Gudi abantu bari barabonye amafoto bari barabonye affiche bazobona cyane Gudi Nzima igaruka hari ahantu wanditse ngo comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés niyo teme ya show washatse kuvuga iki
by the way igisabisho ca dawa niwe twese vyagutwengeje yego parce que iyo ndiko ndashira ko affiche umuntu ararondera caption kandi caption simpaka urondere caption ijanye niyo affiche urarondera caption nyene kitaba biravana donc washize ko iyo affiche uriko uravuga dawa twese mu gifaransa bon umusanzwe caption iyo umukomedi utegereza kurondera caption ataho kiba kijitaniye n'ico kintu okay donc urumva ni caption nyene urumva tu vois kugira werekane nyene azoba ari gutwenga okay comme nous pardonner à tous ceux qui nous ont offensés okay iyo événement none izoba ryari bipanze gute izobera hehe ni événement d'humour ni Seka Rocher Comedy ku bataraza nibaza ko bamaze kuza benshi barayizi mugabo unye kiratandukanye Seka Rocher Comedy ni 3e édition izobera mu Kinani ha 3 mu kibanza bita Botanique Garden ni kibanza kiri muri mu ishuri bita New School indani New School ni jardin nini cyane kikazoba kizotangura 15h tukazoba turi kumwe n'abakomedian tukazoba turi kumwe n'abaririmbyi tukazoba turi kumwe abatamba tukazoba turi kumwe n'aba MC dusanzwe tuzi ngaha anye uja ni moment tuba turiko turavibinga uraza ukicara ukaryoherwa ukanywa ugafungura ukaraba ugatamba karirimba bon kuririmba oya uguma wicaye na open mic unzogira oya na open mic hari vraiment na open mic donc umvura ni azoba ari vibe azoba kunezerwa izoba le quantième azoba le 25 juillet azoba le 25 juillet 2023 ok abartiste ba avant mu ma edition ya mbere si wowe wagarukanye ni akahe kabirya washizemo rero ubu jean uvuga ati aba baje ubu bafise akandi agatushe nyene gashasha bazanyemo naze ko chaque édition twagiye turahindura chaque édition tugenda turazana ikindi kintu gishasha kugira uriko uragira publicité wa muntu wari warazanye yumve yuko hari ikindi kintu gishasha dushobora gutangira amafaranga yiwe yego deuxième édition nari nazanye aba artiste artiste baririmba n'abartiste bagira comédie mugabo tutari tumenyereye ngaha Abuja là je peux dire Olof et Magali ntibari bamenyereye mu ma événement ya humoristique yego kuri scène du mois scène ntibari babazi bari bamenyereye kuri TikTok hari abantu bagira ama vidéo mais ntibari babazi kuri scène donc on a essayé de changer turavuga tuti pourquoi pas tutobazana mu ba comédiens et là ndazana là hariho na open mic abantu bafise ingabirano abantu bashoboye kuririmba batari bazwi twarashoboye kubazana barashobora kuririmba era n'abakomedian tutari tuzi narashoboye kubazana donc rero bitandukanye na 3e édition aho ata open mic izobihari na open mic izobihari ça veut dire chaque numéro izobizwi n'umuntu uzoba ari umuntu tuba twapresence kuri affiche chaque numéro muzoba mwaramubonye kuri affiche muzoba mumuzi hazoba hariho n'abartiste baririmba et aussi performance ya Rocher izo bitandukanye ni ya performance ya 2e édition aho nzoba ndiko nkora 2 parties muri Seka Rocher Comedy nzokora 2 parties hazoba hariho partie ya mbere hazoba na partie ya kabiri ça veut dire n'ama partie abiri atazoba surprise canke turashobora nyene bon ni surprise ni surprise bazoba bahari ni surprise yo ya c'est pas na avangu bazoba bayishe bitanu ni surprise donc nivyo nyoshobora kuvuga hanini yabizoba bihari yego ok none ni kweki atari événement yo muri weekend iki wafashe mardi hagati mu ndwi en plus mukinanira hano atari muri ville nyene ndazi iyo risque kweki wayifashe yo gushira hagati mu ndwi gushira n'ahantu mukinanira bon by the way événement je ndiko ndayiorganiza iratandukanye n'izindi événement cyane gose parce que ni événement nkuko mwaje kubivuga nkorera muri quartier aho bitabaho ushobora gufata événement nk'ijya nini ukayitwara muri quartier iyo ndiko ndaraba kuri calendrier murasanga mu ma weekend haba izindi événement kandi ziba ari zinini haba ari ama événement nka le 30 je nzoyikora le 25 nka le 30 dimanche hazoba hari pamoja donc prendre mon événement nkaca ndayishira muri weekend nkayishira hamwe n'izindi événement sindabikunda ntibiba bisa neza umva harimo abantu bakubwira bati ibi dushobora kwisiba umva uri muri concurrence uri kura umva donc moi je préfère kuyishira hagati mu ndwi et là la 2e édition nayikoze mercredi mfise ubwoba mais narabonye biko bikunda abantu baraza
parce que muri weekend Costa Teach yari kuza donc sinari gufata evenement yanje ndayishira hamwe na Costa Teach urumva n'ikibazo c'uburyo tu vois ntushobora kurondera sekaroshe bitanu hama pamoja ugomba kugenda ushondera ibindi bitanu donc c'est 2 jours ziri consécutifs zikurikirana biragoye donc muri marketing uri nk'umuntu uri kuradandaza ico ni kibazo sinzi ikindi mwari mwambajije igituma ndabikorera mu Kinanira ndabikorera mu Kinanira parce que niyo environnement inyorohera kugiramo publicité kandi niho navukiye niho mba abantu baranzi biroroshe cyane kongira publicité hariya anye biroroshe ko abantu babitahura biroroshe ko abantu bamfasha kugira publicité hariya barantahura même si batarantahura 100% nkuko ndabigomba mais la majorité 80% barantahura yego Rocher uracane muto niko novuga on va tu n'as pas la cinquantaine non plus la quarantaine la trentaine non plus la trentaine voilà non plus la vingtaine uburyo bwo organiza événement nini nk'iyo ubukura uburyo d'abord uburyo ntibivana n'imyaka oya uburyo ntibivana ngo ufite cinquantaine ngo ufite quarantaine ngo ufite trentaine ngo ufite vingtaine oya ntibivana n'ivyo ni juste gukunda ibintu vyawe cyo ni cambere parce que ntitangura ubufise parce que la première édition qu'on a organisée c'est pas la même chose que la troisième édition ntibisa igiye kuraba amafoto igiye kuraba amafiche c'est pas la même chose donc gukunda ibintu vyawe kumva yuko ibintu ari ivy'iwawe tu dois te sacrifier kuri ivyo bintu vyawe uri kurakora ukemera yuko ibintu byose bizoza uzovyemera donc muri iyo sacrifice uri kurakora kuguma wavansa uraronka abantu bagufasha okay mugabo wagize pa ya mbere kugira ati reka je n'umazana wagize pa ya mbere yiwawe bakura kuburyo ujana projet ijengeje ja yego te propre moyen yego mugabo wa wateye imbere parce que ugitangura iyo projet yawe nta muntu mwayiraba parce que abantu bose bakeneye d'abord wowe ubanze utangure babone si kizokunda dans tes propres moyens kimaze gukunda ara bazofata risque bashobore kuza bavuge bati kide kintu kirakunda on peut l'aider nibice bisigura ko uteye pa baca baza uyaye mais kuba bikunda ukumva yuko woguma wavansa ukagomba kwereka abantu yuko ushoboye ukagomba kwereka abantu yuko c'est possible birakunda tôt ou tard uraronka abantu bagufasha jewe nararonse uburyo ndafise financement mugabo ntibisigura yuko iyo mfise nahejeje ndashafise indi financement nkeneye mais le simple fait ko nzoguma navansa niko nzoguma ndonka abandi bantu bamfasha undi muntu agufasha undi muntu agutahura undi muntu akuzi undi muntu kubwira ati moi je peux te donner ça ndashobora kuguha iki ukavansa donc tuguma dukeneye abantu badufasha tuguma dukeneye abantu badufasha en fonction y'ingene tuguma twavansa quatrième édition peut-être kana zo mafise gudi nzima zafise andi ma entreprise atatu ntawizi mais ugiye kubarondera ubereka ibyo umaze gukora maze kubona ati wow muri ibyo umaze gukora bisa neza tuyavanse niho baca baguha uburyo hama ukaja gukora ibindi quatrième édition curieusement première édition kugira uyikore numva ko nta bufasha nyene twovuga ati ufadika or office byari bigoye twovyita ko wagize ama economie canke mukaja hamwe n'abandi ba artiste mukavuga ati dushemwe inguvu turondere hirya no hino udufaranga twacu byari bigoye parce que nije nayoganije ama artiste n'umwe yigeze aza c'était yari jewe urondera abagenzi mu bana bagufasha bashobora kwiruka muri biriya mais hanini yari yuka mugabo se abari wewe même maintenant ni jewe abari wewe umutwe wawe c'est toi utegerezwa kurondera financement si urondera ahantu ukura amahera ukazoyasubiza si abara amahera yiwawe donc c'est toi utegerezwa kuyatora kandi nta garantie nimwe uba ufise yuko ayo mahera uzoyasubiza parce que ni ibintu buri aba tu es dans le flou buri muri flou total donc ugize imana bigakunda je naragize imana ndashobora kuronka abantu 350 personnes première édition première édition bashobora kuza narihishije donc ntivyari ibintu biri gratuit narashoboye kuhisha abantu baraza et je me suis dit iyo bataza sinari kubandanya aujourd'hui mba narabihevye donc je me suis dit pourquoi pas la deuxième édition utogerageza kandi hama ubiperfectionner bibi ibintu nyene birimo du professionnalisme hama abantu bavuge bati wow maintenant aragarutse kiratandukanye na première édition ra turashobora kwiyongera tukaza kuraba
donc n'abari batinye kuza n'abari bavuga ati batinye reka kuza deuxième cette édition fois, reka tuje twakiriye abantu kuraba. 600 personnes le double 600 personnes donc la troisième édition turiko twitegura kwakira abantu Le 1000 triple. personnes 1000 Le personnes urumva 1000 personnes nibo turiko turitegura kwakira c'est pour cette raison dukorera mu majardin manini cyane ntituja ahantu hato dukorera mu majardin manini twitegura kwakira abantu c'est capacité yo kwakira abantu benshi hama tugakorera dans le perfectionnisme kugira umuntu abonye afishe avuga ati ni ikintu do nouveau ni ikintu do spécial ni ikintu gishasha kije yego none vu que watanguye ari wowe wenyine nta bandi mwateguranye iyi evenement ubu unye canke uracari nyene uracari umwe uyitegurana hama abandi ukabatumira gusa n'ubu baracari jewe aracari jewe no organiser événement mugabo c'est pas la même chose na deuxième édition parce que ho mba fise amatashe nshobora guha abantu bakayexecuta kandi bo bakayakora neza cane la mais hanini yaba ari jewe hanini nije mba fise ijisho nije mbumu conseiller nije nza kuraba kijya kwaye kitagenze kurya kijya nkeneye ko genda kurya anye hanini simba ndabirimwo 100% mugabo ni jewe hanini jewe baracari jewe nyene hoshe ça veut dire yuko mu gihe ntoba ndabirimwo vyogenda nabi hari ko bitogenda nkuko nari ndabishaka donc je suis toujours là hoshe aracari ngaho yego ok donc wavuze yuko c'est Roger Comédie ikiri ntonya par rapport yaho mushaka kugera none muri 5 ans mwibona gute ama muri 10 15 20 ans naho mwibona he c'est Roger Comédie dans 5 ans bari festival wow nzo bari c'est Roger Comédie nibaza ko n'izina ziba ryarahindutse azo bari festival nini cyane izobibera ngaha mu Burundi sinzi kizoba yitirirwa jewe sinzi kizoba yitirirwa irindi zina parce que nituricara mais nifuza kizoba ari festival là où on invite des comédiens rwandais des comédiens congolais des comédiens baje bava muri Tanzanie baje bava mu bindi bihugu East Africa yego ushobora kubayinvita festival ashobora kubayinvita abategetsi bakaza akaba ari ikintu kinini cyane donc azo ari festival nkuko dufise izindi événement ngaha zizwi on peut dire Raoul Comédie Garage on peut dire Sama Comédie Kigingi Sama Comédie donc azo ari festival izobizwi dans 5 ans yego wow hama muri 10 20 ans là 20 ans tu vois là Parlement du rire c'est pas forcément qu'il va Parlement du rire oya c'est pas forcément ko dutanda tuja muri bijya bifise babicréer ou bien dutanda tuja muri Marrakech turashobora gucréer ikindi kintu pourquoi pas tuto créer dans 10 ans tugacréer ishuri ryigisha comédie aha mu Burundi tugafasha abandi pas forcément yuko twese tuja muri Marrakech du rire kwigisha canke genre guforma bon ari aba comédien acteur côté acteur et côté stand up comédie bijya tugira imbere y'abantu rikaba ari ishuri riforma abantu vu que ngaha anye turabikeneye ntabihari n'amafilme why not amafilme abantu ndaguhaye acteur bactinga wakina ishuri dushobora kutazuba turi Marrakech du rire yego dushobora yego c'est vrai ni vyiza mugabo turakeneye gufasha bari munsi yacu ntituzokwamaho éternellement il faut que turondera abatoyi bacu nabo bazosigara barabikurikira bazosigara bariyumvira mu Marrakech du rire bazosigara bariyumvira ayo ma Parlement du rire c'est pas forcément kandi tubwo tuzobikora donc tuzogerageza hanini ya gucréer espace là où umwana imburunde ou une burundaise ashobora kumva yuko si afise ingabirano yo gutwenza ashobora kuza aho hantu akiga akaronka des bases akagenda gutangura ivyo wiwe nawe ugatangura seka izina ryiwe comedy ivyiwiwe nawe kuko dukeneye ama spectacle d'humour menshi yego quand même humour iradutwenza ikaturuhura stress ikagabanuka voilà ok twitege iki rero muri edition mwitege kutwenga mwitege kunezerwa mwitege gutaha imbavu zavunagurika mwitege kunezerwa nibaza yuko hari abartiste batandukanye na edition ya kabiri ubu batubwira basi bakenya n'aba MC peut-être bakeye imwe nubabwira umwe tuzoba turi kumwe na Kelly Towner ntihazoba ari Kelly Towner ntihazoba ari muramuzi yuko ari umuntu ashyize imbere ya kamera
kubita igifaransa cyo murakizi Congereza. je suis avec mon Walter je suis Teklankaté je suis Postofle je suis tellement muramuzi imbere y'abantu donc azoba hari abandi nibaza ko azoba ari surprise yego Surprise. Mugabo si surprise comme telle kuko narabonye affiche Audrey ni hazoba ari. hariho n'abandi bariko baraza n'uwa Tuzoza mbere turabona Yego, umwe yego. agiye ko ejo naka nawe ejo bazobaha hazoba ari. n'abandi ejo nzobaha n'abandi donc bazogenda barababona buke buke yego C'est bon. Ok. À part comédie, gutwenga et tout, ni izihe zindi, comment dirais-je, ni ibihe bindi biri prévu uwo munsi? Gutamba, kuririmba, gutamba kuririmba ni gutamba kuririmba gutwenza nayo ma na food sujet zo bihari, ivyo gufungura bizoba bihari na ivyo gufungura drinks. bizoba bihari twaragize appel d'offre y'amastand abantu bose bifuza gufata amastand twaratanze appel d'offre Yeah. hazoba hari amastand yo kunywa hazoba hari amastand yo gufungura hazoba hari stand popcorn crème glacée cya kintu kizunguruka 360 urakizi kimwe kizunguruka c'amafoto Yeah. hazoba hariho goodie drinks byo kunywa bya goodie hazoba hariho amazi Besto Bites 9. mu wiki resto quoi Besto Bites. best of bite No? Besto best of bite ni giki Macafise amastand ari vacant basi tuyafate. ni kuri njyambere numvise icyo kintu Nama best of snacks bite yo muri Besto. barahawe ikaze Yego. barahawe ikaze from best of bites hazoba hari na stand ya best of bites tubihari ni ya best of 257 Yes. imeze gute muyimbwire stand Kubwira mu gutwi. bayimbwire bayumve Ok, n'udu snacks. Harimwo amasambusa, amabuleti, vya pati, etc. donc nudu bayita gute Yes. fast food Yes. Bayita Amuse-Gueule, je crois. amuse-gueule voilà Yeah. kamyama ntabyazi babaza jewe kamyama ivyo ntabyazi ivyo Ego, uvuga ngo n'amasambusa Eh. udu Tubuleti. bulette ikindi ni saucisse pati. vya pati Yeah. Rolex N'utundi tuntu twinshi. Ego. Rolex. Best of 257 yaragutse Cyane. sikafata n'amastand Ego. ça va from Ni roche. Oui. Ducishizemo ka karimbo batwemereye. akaririmbo nabemereye Kugira ikiganiro kirangire muri vibe. ndabaririmbiye Yego. mwifuza indirimbo imeze gute Batubwiye ngo kacanjo sinzi akacanjo uririmba kari. akaririmbo bon je ndaririmba mugabo Rimwe korali. oya byaranse baranyirukanye kera naragiye muri katolika muri bambwiye ngo sinzi kuririmba Kera ubu nukiriyo. ngo ndirimba ijya gatanu Yes. ijwi ritabaho barambwiye basha Urashobora baranyirukana kuricreer reka ikintu cyose kigira première fois nyene yacu. bon reka turirimbane dufashanye Non, non, just écoute. reka dufashanye basi Reka ndakugumiriza. okay hari indirimbo bakunda kuririmba mu bakizwa ndakunda cyane indirimbo z'abakizwa hari indirimbo nta vya none oya nta bizoza byo ntananya na Yesu wewe urantona urankurikira wewe Reka nta nayo. vya none kumva nkeneye umviriza basi ndabwira example nta vya none oya nta bizoza vyo ntandukanya na Yesu nta vya oya nta bizoza naye nta vya oya nta vya bizoza murakoze cyane best of 257 Okay, thank you. Nibaza ko murakoze cyane mwaryohewe. 257 Karibu muri Seka Rocher Comedy. Izaba le 25 le juillet 25 juillet à partir de 15h. de 15h gushika aho zo bageze gutaha niho bazotahira Nagira niti late. oya Navyo kukesha turiko oya kubera turatwenga. nkorera mu kinanira muri quartier biragoye Abantu babuza kuryama. déjà ndazo bari n'umunsi uri hagati pendant la semaine D'accord. gukesha biragoye cyane parce que édition iheze twahejeje 2h ino édition tuzoshika na 23h Mukaba urumva ko ariko biraza. yego Sotera twarasabye dukeshe. urumva hazo barimo n'umwanya wo gutamba Cool. sikazo bari n'umwanya batamba parce que umva nabazaniye aba DJ navyo kari surprise aba DJ
mu bintu vy'amapiano babizi bazi gutanga vibe donc nibaza yuko bazotamba bazoba ari umwanya duhagarika show ihera dutambe batambe banezerwe baganire banywe umva barizunguruke baryoherwe donc truc comme ça. Bene data best fam nibaza ko tuzohurira muri Seka Rocher Comedy. Mugabo aussi nagomba barakunda kunsaba ngo iyo ngiye kugira interview mwenda ba blague kugira bagire bumve si ibintu ngene bimeze. Je nabwiye ntenga sinzi nganje so problem yo gutwenga aka blague nifuza kubasigira kuri Best of 257 yuko maintenant turafise urabona mu makartier abantu barimuka uramaze kubibona kandi iyo umuntu iyo yimutse urabona ubutunzi bwiwe niyo ubona ubutunzi bwiwe bivanye n'ibintu yimukanye utwari mu nzu twose uratubona. Yego urabona nk'umuntu wo mu Gasekebuye iyo yimutse c'est pas la même chose n'umuntu wo ku Musaga kuwe ninge gatoyi siko abanyamusaga ndabakunda cyane abanyamusaga ahubwo abanyamusaga bakwiye gutangisha ikori abantu bose bacisha mu kanwa bakavuga ko ubu bari populaire birenze tuzoritanga kuko niyo babikora niyo babigira parce kumva Musaga ni quartier nyine iri unique tameze nk'icyo kimwe nk'izindi urumva nico gituma cyo tuzivuga donc urumva umuntu aba mu Gasekebuye n'uba ku Musaga c'est pas la même chose. Par contre Gasekebuye ku Musaga hariho Gasekebuye iri munsi Gasekebuye yo mwirohero hariho na Musaga iri hejuru afite ikibazo kiri ku Musaga ni icuko umuntu arashobora pojeje nk'umuntu aba ku Musaga arashobora kukubwira ahantu aba muga ntuhumva akakubwira ati jemba kuri irya barabara rigabura Keva rigabura CLG nakina ni hakata none dibagita gute nirijya barabara si Musaga nirijya barabara rigabura eputa rijya barabara rigabura Musaga nakina ni hakata mugabo ntibavyemera yuko aba kuri no kote donc nako ndavuga yuko umuntu aba mu Gasekebuye iyo yimutse yimukana amafrigo yimukana intebe urabibona ibintu yimukanye urabibona frigo intebe ububati urabibona mugabo ndafise umugenzi ku Musaga yarimutse nukuri byaratugoye gutahura si ari ubukene byaratugoye gutahura afite umuntu yarimutse ibyo afise byose aca bishira kuri flash acarimuka Nuri hafi psychologique yimukanye indirimbo yimukana ama video byasha bishira kuri flash acarimuka direct twarumiwe donc ni Seka Rocher Comedy 3e édition izobera mu Kinanira le 25 bitangura 15h tuzoba turi kumwe na Good Nzima hazoba hari ivyo kunywa vyo gufungura mufata ama stand mwifuza ibintu mufata ama stand ticket uyiguze avant ni 4000 uyiguze pendant l'événement ni 5000 hazoba hariho ticket VIP 10000 mwicaye imbere ticket sponsor 20000 uzoronka ico kunywa nawe uzoyicaye imbere hazoba na ticket ya 5 personnes bazoyifata 150,000 umwe wese agatanga 30,000 ukazoronka ico gufungura nico kunywa tuzoba turi kumwe n'abaririmbyi tuzoba turi kumwe abacomédiens tuzoba turi kumwe n'abadanseurs tuzonezerwa aba DJ babizi MC Taoner Kenny hazoba hari kuvuga ca gifaransa ciwe ni Rocher le comédien je ndabakunda 257 Best of 257 ndabakunda cyane 257 n'Uburundi bwose Best of 257 je ndabakunda cyane yego na Burundi on the map ndabakunda cyane na Burundi ni beje right ndabakunda cyane ego Rocher merci beaucoup merci namwe akoze cyane kutwita abantu kuduha bishasha yego kandi ndabanyafite muze murabe ngene bizaba bimeze yego niyo tuzatura yego Best of ndababaza ikibazo kimwe ndakeneye ikibazo kimwe gusa ndakeneye kumenya Best of 257 ninde jewe wewe abarundi bose we are the best of Burundi ufise nyeneyo n'umurundi ni ashobora kuba wewe ashobora kuba jewe ashobora kuba cameraman ashobora kuba ujya umuntu ariko ararengana yego numvise ko ndi Best of namubaye Burundi on the map nawe ninde Bonsinzi nawe muzi nawe nawuzi kuko Best of Burundi chaque Burundais est le meilleur du Burundi voilà mugabo reka ndababwire nibaza ko beza kubashikiya ntuze kubikata cameraman Burundi je bamwe babimbaza Burundi on the map ni bande mu mama mu papa mu mugore Burundi on the map nibaza ko n'umurundi tuko n'umurundi n'uwari we wese n'umurundi tuko turakeneye kumubona basi kwa Best of 257 n'umurundi ubuje Best of 257 turavugana kuri ide twaravuganye Best of 257 kuri ide twaravuganye ngo nagiye kupfuma umuceri Best of 257 narajya umuceri nawe ne baraja kurya umuceri none se umurundi tuva duhura na Burundi on the map urushe sava nawe waje kurya umuceri sindabimenye ifuko tuza turavugana ati Best of sava waje kurya umuceri nawe kuri ide nawe uri Best of rega jewe yego nta kibazo vraiment subala ko dufite nta kibazo muko turakeneye kumenya Burundi ni beshe ndamuzi yitwa Jean no mu beje none beje bisigura mu beje
Oh, okay. Bon reka ntave anyima partenariat reka ndabigumize ngaha n'umubeje yitwa Jean n'umubeje mugabo ikintu kintangaza n'ukungene afite umvirije Burundian beje ukwibaza yuko n'izina ryiwiwe ni Burundian beje mugabo umvise umuntu yitwa Jean Burundian beje dafite ubwa ko Burundi ndoma gushaka gusanga yitwa Fulgence Christophe nawe ugasanga yitwa Best of yitwa ugasanga yitwa Lisuwa non asina iri cute yitwa gute yitwa Rocher oya mumbwire ni bon yitwa Shaban mugabo Best of Bernice. ndabakunda cyane aho muri merci beaucoup Burundi ndoma ndabakunda cyane Burundi beje ndabakunda cyane yego okay bye rero tuzosubira muri Seka Rocher Comedy ciao